DJ Paul akaba avuga ati jewe video nayitangiye imitahe ivyavuzwe na CHAMELEON twaravyumvise twese kandi nibazi yuko nta numwe atigeze abona ivyo yavuze yaravuze yuko nta vy'amahera vyari birimo naramukunze ukuntu aririmba kino uvuga ati ko DJ Paul ahageze so gushwana na Double J so guharira na Double J so kwitwarira Double J aba promoter tuvire rimwe hasi tuyipostinge tuvire hamwe twese tuyisanze none Batimix vuga gogo timba kijya ndimbo boyihindura bagakora iyindi sawa ico kiraba nari abari bazona ama studio ahari rega ico kiraba ico Hello guys, my people, reka ndabaramutse aho muherereye hose yaba ningahe mugije Burundi canke abari hanze eguje igihugu cyacu Burundi ndagarutse right up kuri microphone za Best Friend TV. Yes, ndabaramutse cyane ndababwira ko ndabakunda cyane iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Yes, my name MC Golagoza behind camera kumwe na Batimix easy ndamukiriza ariko aradukurikirana. Umeze neza? Turashima. Nanje ni fresh kweli. Ego uno munsi nje kugira tuyagiye ku kintu kiko kiraba mu gihugu cyacu Burundi. Mwese musanzwe muzi DJ asanzwe yitwa DJ Paul. DJ Paul na Double J muriko murumva muri no misi ibintu biko biracacagurika. Je novuga yuko bako bapfubusa. Ariko apfubusa ijya ndirimbo rero yisubusa. Oya sibwo urazi tubona neco ndayitwa ubusa ni kubera none ko bavuze ko bazoyikorera iyi video DJ Paul akaba avuga ati jewe video nayitangiye imitahe umva bazoca bamuhebera iriya hama undi arashoboye kuyikura no ya mbere ntiyayikuye ko nibashira ko niya kabiri arashoboye guca yikura ko kubera YouTube kwanza kugira ikure ko ikintu iraba isanamu canke audio. Urabona nkirijwi urabona we nkirijwi uri kurakoresha ngaha tuvuga. Ego. Urashobora gusanga nk'iki kiganiro. Tugishizeho kuri Best Friend. Hama indi TV gacigitorika kidownloading. Hama igacigishira kuri channel yabo. Urashobora kuba reporting ukavuga ati ukabwira YouTube ati iki kiganiro nubwo bagishizeko niki wanje baca bavyiga. Bavyize no kuvuga baca baraba ati turaba uwatanguye kugishira ku bwa mbere turabe mbegijwe nigi wawe urumva bakaraba bagaca baraba nibindi biganiro wewe wakoze bakavuga ati nivyo umujamirijwe nigi gisigura ko DJ Paul baca bagifuta gisigura ko DJ Paul mwijya ndirimbo harimo amajwi yiyo oya samajwi ega baraba vyinshi bararaba kwanza watanguye guposting wewe nakubwiye ati utanguye kugiposting hama abandi bakagiteresharja bakagishiraho bisigura ko DJ Paul niwe yatanguye gushira kijya ndirimbo kuri YouTube kandi YouTube biravye cisanga ari ivyo none ni yahe mpamvu yo cituma bagumiza ku kintu baca bavuga ati mwene co nuwa yagishize ku bwa mbere oya mugabo tugaruka kuri iki kintu benshi bazi yuko DJ Paul ari mukuri abandi bazi ko nani Double J ari mukuri hariho mugana abandi bazi ko DJ Paul atari mukuri hari nabandi bazi ko Double J atari mukuri tuvyemeranye neza ivyavuzwe na CHAMELEON twaravyumvise twese kandi nibazi yuko nta numwe atigeze abona ivyo yavuze yaravuze yuko nta vy'amahera vyari birimo naramukunze ukuntu aririmba dukora igikorwa nimba ico gikorwa carakozwe kigarukamo amanyanga gute ngo cararishwe navuze ibintu vyo kuriha canke kutarihwa ivyo babizinanyemo hagati yabo kandi ni nkuko DJ Paul ari wazi uwo yahaye amahera ego nimba yahaye uriwe nimba yahaye utariwe amafaranga kuriwe usanga yarasohotse kuko nakamaro ko kwiri nimba amahera yarasohotse naho nimba amahera yarasohotse biragaragara yarasohotse kuko yaba atasohotse
ntiyari kuvuga ko indirimbo ari yiwe erega n'umuntu akuze mugani mbamera ego kandi turamwubaha cyane turamwubaha cyane mugabo ugiye kuraba nani uyu nani Double J ntiyemeza yuko amahera yagize yatora mu ntoke none igihe utarishe umuntu ariko akora icyo gikorwa wumva icyo gikorwa tucitwa icuyo yarishe cyane tucitwa icuyo yaririmbye wanza bijya bintu bikeneye ni management kuri management nta mafaranga yari gwa Double J nta mafaranga yari gwa CHAMELEON ahubwo aratanga amahera kwa management urumva kwa manager yego hama manager agatanga uruhusha ati kora sawa canke ntukore yego ariko management izo ngaho iwacu zitandukanye na management z'ahandi management ya Double J tandukanye na management ya CHAMELEON urumva yego management ya CHAMELEON itandukanye na management ya ande ya Diamond mwese afite management yiwe yego okay management zahi iwacu ingene zipanze nuko DJ Paulin aragufata akavuga ati wewe Chris MB yego ngomba ndakumanaging imitahe ni yande ya DJ Paul video izokorande DJ Paul audio izori hande DJ Paul sawa no kwambara management zo kwa CHAMELEON zo kwa Diamond zo kwa Davido zo kwa Wizkid Davido niwe yangaje manager wiyo ahubwo agasohora avidoro kritema akavuga ati umuntu yifuza kumbera manager muze mwiyandikisha muzane CV urumva urabitahura okay manager zohembwa nande na Davido hama manager akazikiwe nakiki manager akazopanga imigambi ya Davido urumva ko bitandukanye cyane management izo ngaho iwacu izo hanze mugabo rero ndiko ndaza rero igihari ndiko ndakubona iwacu biratwengeje nta management dufise man yego kwe mugabo ngaha dufise abantu bita ba sponsor wawo ndavuga ati goragoza akira 50,000 genda ukora indirimbo okay aho rero muri ico gihugu gacunyita manager ari nagwaye amahera none nimba ayo marere yahaye babandi baba manager batanga 50,000 bahembwa ubwo nabone bahembwa na CHAMELEON je kubera je urabona nk'amahera CHAMELEON yo bafise Chesi nibaza yuko yo bafise yo bari manager ngo yo amuha aya CHAMELEON ni hera yake ahemba ahubwo CHAMELEON ahemba manager wa ahemba manager biyo mugabo ngayi iwacu manager ni wahemba umusaza amuga ico novuga tugarutse ngaha nimba muziki w'u Burundi uri kurakogwa nimba abaririmbyi bacu ko barigura kugira basaba amakorabo ahandi abandi baririmbyi bo mu bihugu bitandukanye ngira ni kugira umuziki w'u Burundi waguke urumva twagura akarere urumva je no kwibaza yuko ntitwojyana no kuko abantu dukunda kujyana rero urazi reka ndaguha akarorero urabona uri ahi wacu umusani umusavye collabo yafise management acakubwira ngo banze ugende uvugane ngo na manager ariko kuri rya CHAMELEON urabona siko vyagenze CHAMELEON yavuze ati Double J naramublessing naramukunze nta vya manager ngo urumva ngo banze ugende nilimpenda alibisema yaramukunze amaze kumukunda aramufiringa hari ikintu nkunda kuvuga ati kumufiringa urumva yaramufirinze akimara kumufiringa kora maniriga man but mix uraririmba ndashobora kuba ndiko ndakubona uko uraririmba kuri stage mani nkagufiringa sana nkavuga ati ujya mujama naririmbye sana arangyoheye basi uvuye kuri stage nakupea kubera iki wangyoheye kubera nje ndiko ndakora ubuMC hari abantu ushobora kuza ati ebana MC ulinifurahisha pa femi na pigo kwa sababu yacu nimemfurahisha cyangwa kaguha inzoga
Hanze benshi babaye inzoga. Je nta nzoga. Oya bivuge. Bivuge ahubwo bazore babaha amahera. Oya bazora duha amahera niyo dushaka. Niyo dushaka kuba inzoga. None inzoga zizokumarira iki? Ibaze. Urazinywa zigaherera ngaho nyine ukaborerwa. Azi kemsingira inzoga. Apana jeyo. Wewe. Aya. Wewe nyene. Apana jeyo. Aya. Ukaririmbira inzoga. I don't know. Basi nimba bo wabahari. Nimba bo wabahari abo babikora. Oya benshi. Ico no bahanura. Oya birahari reka kuvuga ngo nimba biriho. Biriho mugasi bose. Ugasanga DJ yavugije umuziki. Yaryoheje ikirori. Ukabona ngo DJ ngo genda baguha icupa ushaka kuri comptoir. Mugabo iyumvire vraiment ko DJ genda baguha icupa ushaka. Gusa je nagira ndakavuge gusa reka ndakihoze twigarukire. Uriko uranyumva aho twari tugeze. Reka tukareka. Oya ivyo birabaho. Oya kuba birabaho mugaje nibirashikira. Oya je nibirashikira. Je nibirashikira muranda babarira. Je hari n'umuntu ashaka kuza kumpa inzoga mu marati. Inzoga? Oya. Amahera. Mbega Batimix je urazi akaba ndiko ndakoreramwo ko ntashobora kunywa inzoga yaho. Kubera iki? Bon. Ni kure nyene biranzamo. Ntaco garuka mu kiganiro ntariba. Ego, reka dukonkire tugaruke hariya twaye turi. Ico nako ndavuga niki? Abaririmbye. Reka ubwo twe tubashigikire. Ico nosaba kandi maze imisi nk'umanda gisaba. Mugabo je ico kintu cyo gushigikira umuntu umutubashigikire gute? Gute nyene. Kubashigikira niki? None nk'iki kintu indirimbo yavuye kuri YouTube. Amahera yakoresheje ni menshi kuri clip. Yego. Uriko uranyumva? Harama ibintu yagiye arahura navyo kugirya clip isohoke. Man, ukazokumva ngo umuririmbyi yasaze, yaturubuye. Menye yuko afise byinshi byamuturubuje. Urumva? Ntubone ngo demano no musari karasara. Ntubone abo baririmbyi batandukanye bagenda barasara. Ngo biva kuki? Ni binyene. Gufata jene wombara nka basufashe 5 million basi dufate ko yubara amahera make 5 million. Urumva? Na depassije mu gikogwa. Ayo yose agaherera ubusa. Urumva ndababara cyane. Ndiyumvira sana. Rene iki kintu ndiko ndagaruka gusaba. Nimba vyarashitse. DJ Pora kihenda gaha mahera ubundi muntu. Urumva? Kino vuga ati ko DJ Pore ahageze so gushwana na Double J. So guharira na Double J. So kwitwarira Double J. Ahubwo DJ Pore ahanageze no kuvuga ati je Double J ndamufashe. Ahubwo ndamuhibiruta. Ntarinze no guharurira ko bizonangarukira. Urumva? Ko DJ Pore ahageze ko yarafise amahera DJ Pore. Ndabigusaba. Nimba CHAMELEON yaramufirinze akamuyokorabo ahubwo reka twese dushigikire aba promoter tuvire rimwe hasi tuyipostinge tuvire hamwe twese tuyisanze none Batimix ubu bagira bakore hamwe Double J yoca avuga ati je indirimbo nasitashaka kuri YouTube yiwanje CHAMELEON ishiye kuri YouTube yiwawe bakavyemeranya ari babiri DJ Pore shaka kuyikurako yo ikuraho nyene gute ega arafise uburenganzira ubwa ni bwabo ndi nakubwira kuba yarabatanze kuyishirako vyonyene kuri YouTube ico conyene inawe yoja kuri channel ya bati kwegutiyumvira buriza kwegutiyumvira kurya ndimbo boyihindura vuga kwegutiyumvira kurya ndimbo boyihindura bagakora iyindi sawa ico kiraba nari yabari bazona ama studio ahari rega ico kiraba ahubwo rero reka ndakwereke batozi iyo baje amabazo batozi imitwe bakora izindi ndirimbo aho kandi barabivuze noneho ko bafishe n'izindi project nyinshi none barabi Badman killer ebana mubandanye mushininga aho muri hose ebana muturitse musambure natwe turabiteze ngaho mu buntu tuzobakira niteka kubera muri ko murakora ibintu twebwe dushaka ko mukora kino kintu je ndakivuga kuko nukuri ukuri kurababaza nimba urumunsi nawe ndakubwira ukuri kurababaza urumva reka dukora umuziki urumva kujya nyine tuwuzi kujya nyine tuwufiringa
reka tuwufiringire hajya nyene urumva apana kuzana ngo uno musi Batimix ndamufashije 50,000 ejo indirimbo yiwe irakwije umuriyoni w'ama views ngo Batimix unajua ile nyimbo mimi nilitia mitaji nzoba ndi njyaje nimba wewe uzohura dufate ugahura na Diamond mugakorana urumva kubera wigeze kuburi muri company kanaka urumva aho basi nk'ubu nyene Diamond aragutelefona ati Batimix cyomba dukora igikorwa Tanzania urumva ugacugenda ari ukamumura indirimbo clip VVV urumva mugabe igihe upfa ngaha mu Burundi hari umuntu yakuguranye yitike azoshatsa kuvuga ati ngo gira uje muri Tanzania nije nagwaye yitike ati iyi ndirimbo rero turasangiye ari je naririmbye ikigo ari je ari wewe imistara ari je kwera ko yamaye itike azavagera igihe n'umuntu agwaye amahera ya taxi acavuga ngo indirimbo ni kwa Batimix mbega ko mutiyumvira ijya ndirimbo nubwo yoba ari we yoba yaratanguye kuyipostinga nyene nzumbamwo yo havaza kuvuga ati nzubamwo ni gwanje n'indirimbo urumva ko kimutiyumvira yuko ijya ndirimbo yoyo muhava musanga ariko akunda abaririmbyi ashobora kuvuga ati jewe kweri naririmbye indirimbo naririmbanye na Chameleon umuntu yamuze DJ Pole reka ndayimupresenter indirimbo urumva ndayimwereke na marati mbega ngaha no kosora he urumva muri ico gihe arayisigarana kugira avuga ati reka nkusore ko abamwizeye usanga na ari muri ubwo buryo byaciye ariko kandi ikintu cyo kwizera mani twogiheba mani uri muririmbyi ikintu cyo gutanga project itarasohoka si cyiza ubu ugasanga nkanje indirimbo itarayankinda igwango wumvirize bijya sivyo sinzi ivyo ushobora kuyingirira ko oya bijya sivyo rero nco ndiko ndakora sadbi ngo nkosora sadbi agiye gupresenter indirimbo arabaza nayishiramo ngaho mugana numwe ayijana ngira nta amajwi anajya amaso nako nangira na telefone winjitsaje mani yazi ikiganiro tugeze ego je nibaze yuko ivyo ndiko ndavuga sikuvuga ngo ndiko ndatindero cyane ndiko ndagomba kuvuga ikintu kudandaza amajambo wewe ndiko ndayadandaza kandi nukuri kandi amajambo yunguka ego kandi rero uko kuri ngomba tugukorereko kangira nsabe kandi ndasuye kandi ndasavye ikigongo DJ Pole nimba Double J ari umuririmbyi wanye ni wacu mu Burundi atari umuririmbyi w'umunyamahanga je no kwibaza ko ivyo bintu bona bihagarika nimba nahari amabezi bayatubarire babitubarire basigaye numva n'abantu basigaye bakunda nabasha gasanga n'amabezi gasanga bariho mu baririmbi n'abakina amareresi bariho gusa reka tubireke tuzobigarukako reka nende basumire cyane ko baradukurikirana baciye kuri The Best Friend TV yari MC Goragoza line up umutarambirwa kuva muri Best Friend TV ewana behind camera twegwe na Batimix easy yeah kira kajambo babariye basi ndabakunda cyane asante sana ciao